siba natwe kuza baratwandika ko ibi na biriya amazina y'abaraza abo ba Pacifique Ninahazwe ndetse n'abo bandi, ariko ndasaba abarundi b'umutima, ndabisubiyemo, abarundi b'umutima bareke kujanwa nyabaruru, bareke guhendwa, bareke n'ukuri bicara ahantu biyumvira abo bantu kuva ryari, biyumvira amateka yabo, ntibatwagwe. Ndabivuze abarundi b'umutima ntibatwagwe nago. Hari ibibazo Burundi bwigeze kuba bucamo mu myaka yahera. Abarundi b'umutima ubushatse kuvugira harimo abarundi b'ibihaha, abarundi bose nta mutima bafise, hari umuntu afise umutima. Iyo mvugo yarashaje mon frère, iyo mvugo yashaje, abandi baraciye ubwenge barashobora kubibona, bariko bararenganya barabibona. Ivyo bintu mudukangisha nous vivons la situation, si ibintu guca umugani ngo harabaye ntihakabe, ni ibintu bariko barabona kandi muvuga ko abajene bariko barakura ubu babona iyo nzara, babona ubwo bukene, babona ko karenganyo. Ivyo uri kuravuga bavyo nk'umugena nkuko twumva ngo Ubirigi bwakoronje Burundi badafite imyaka 90 ntavyo tuzi. Nk'ivyo tuvuga ngo harabaye Première Guerre mondiale, abantu batari c'est pas muri Italie, mu France, muri Japon, ntavyo tuzi, twe tubisoma muri histoire. Mweza ko dufise impact cyo kimwe niyo wowe ufise umuntu afise imyaka ingahe. Abajene bakeneye akazi, abajene bakeneye amahoro, abajene bakeneye umutekano, abajene bakeneye egalite, abajene bakeneye ko igihugu cyo gitera imbere, ataja kwicirwa muri Tanzania, ataja kwitwa imijugujugu mu Rwanda canke gukoropama wese abahizi bo mu Rwanda. Dude, ivyo uri kuvuga ngo old stories vyari bikomeye cyane gusumba ivy'uyu munsi. Ivyo bindi bibazo bihari no munsi ni bibazo bitoyi bitobuza umuntu gusinzira. Uno munsi hariho hari abantu benshi badasinzira mon frère. Wowe uri kuvuga ibintu utazi pe canke ugira ubibona. Hari abantu benshi badasinzira, uravye abantu bonyene bari mu gasho batagomba kuba bari ugaza ko basinzira mu mpimba, basinzira asize umugore n'abana muhira ngo uko hatwara. Come on, mwe murafise ntuzeye problème yo kutiraba, murafise problème yo kutisuzuma, yo kutaraba ingene igihugu mwakigize, mu kumubaza ngo hari ibintu bishasha twazanye. Ibihe Cyendaze ko abantu benshi ubabwiye uti twosubiza cloque tukagira 1900 c'est pas dufate 90, harimo abarundi benshi bavuga ati subiza muri 90, subiza muri 84. Amahoro yari yarabonetse mu Burundi. Nukuri hariho abantu batagomba kuvyemera. Burya amahoro yarabonetse. Amahoro yarabonetse kuko hariho ibintu bitakiba vyahoze biba. Uno munsi nta banyeshuri barasanga mu university naya ngo bicwe. Uno munsi nta muntu areka koronka akazi ngo ni kubera ari mu bwoko bunaka. Uno munsi ugomba kwinjira mu nzego za gisirikare urinjira yo kuri kwamye. Ntitukiri muri bimwe vy'imyaka ya kera. Rero biriya bintu nta wifuza kandi kubisubiramo. Hariho aho biriko biraba, hariho aho bakiri muri nkene biriya bintu, hakiri ikumira rifatiye kw'ibina biriya aye mu buzima buna ugasa aho usanga ivy'igihugu hariho abo vyemerewe n'abandi batavyemerewe. Ivyo rero twebwe nk'abarundi dushaka gusaba kubisubiramo. Nogira rero nkebura uwo Pacifique ndibazaga rero mumuzi mbona umengo nabumwe bagiye abandika ko kw'ibina biriya, ariko nibaza ko nawe ntimwo badekuraje. Pacifique kwanza nibaza ko atari muri Congo, sinzi ko nabari muri M23 muri commandement, ariko nashaka sinda murandire ko nshaka kumuvugira Pacifique azi kwivugira ku nsumvya. So ivyo uvuga ko Pacifique nza kubisimba, ashaka kuvyumva kuri kumukubito ndabisimba kuko nibaza ko ashobora kwivugira. Et d'ailleurs igihe twagwara kwashi Pacifique yaragwaye kwashi. Pacifique ntiyarya neza turi mu magume tugwaye kwashi, yaragwaye kwashi, yarigeze agwara kwashi. Okay, reka dukomeze. Rero ndavuga kugira uno munsi ugwaruka ntirubandanye ugwa mu mitego. Murakwiye kumenya uwo muntu uwari we, nimuhagarare ku vyo yandika, bubimenye. Uno munsi ubutegetsi buriko burahura n'ibibazo bitandukanye, n'ibibazo ubutegetsi bw'ubwa buradiringa navyo bimwe kwanza presque vyose. Abo nyene bagerageje biriya 2015 bacafise ivyo ariko baragerageza, notama guca mu gihe vya sabotage économique mu ibi na biriya vyinshi barabitegura.
no. D'abord 2015 yabaye faux pas ya CNDD-FDD, iriya yabaye ikosa rya CNDD-FDD. Nta kamaro yuko ujya muhizi Pierre Nkurunziza yari kuguma yinanira ku giti kitari iciwiwe hageze ko agenda. Iyo au pointre 2015 akabaje ihwa akasongoye ihwa ni Petero Nkurunziza n'abamuhanuye. Ivyo kiraza kubisuka ku bandi bantu. Ivyakurikiye vyose yabaye konsekanse y'ivyo. 2015 ni erreur faux pas ya CNDD-FDD kandi bazoyicuza kugeza bagiye mu kuzimu. Ndabivuze ndabirahiye uzoza umpinyuza. 2015 FDD CNDD faux pas yabo. Hanyuma cyakira n'amanyama bagibigira ingangari. Umuntu agize ati hindura iki ngo mudukoze iki ngo twe turi kwiye ngo turafise Ubushinwa ngo turafise Uburusiya ngo igihugu cyabaye independent ngo twe turakomeye ngo tushaka kutwitera ibigori by'iwacu ngo twaronse ubutare. Murafise akantu kakanyaro kani mu gihugu gikenye abazungu bacabagarika amafaranga yabo ko nagiye uje kunsaba ukaza unsabana n'amanyama sinoguha. Hari ikindi bakoze baguma amafaranga yabo mutari mufite muri entitled kuri yo mafaranga nayo tuba twakoreye. By the way ajya amafaranga ntabwo bamwijuna amafaranga twe dukorera tugatanga amatax amakori n'ibindi. So 2005 aho bigeze n'ivyo iyo sabotage economique iri kuko nabo abadede no basabotage nta kintu na kimwe abadede batajyamwo ibiturire. Ejo umuntu yambwiye ko nyumba 10 ugombye gupangisha inzu ubanza ku mafaranga. Abo ni 2015 urondera passport utafise umuriyoni n'inusu umara mwaka utarayironka. Iyo ni 2015. Aba n'abazungu aba ni ba Pacifique. Ibiturire ukene umwana kumujana ku ishure ugomba gutanga amafaranga. Iyo ni 2015. Iyo ni Pacifique. Ubutare muri kumutweka amakamyo 5 umugabo haheze imyaka 10 mu bwimba ngo nta ni dollar rimwe ryagiye mu kigega ca leta. Iyo sabotage economique sabadede bayikora wumva yakoze 2015. Petrole mwagiye kuyihanahana hagati y'amafamiye n'abagore babanaka aho kuyiha amasosiyete asanzwe gusha petrole mu bindi bihugu za Shell za Total n'ahandi. Iyo ni 2015 canke niyo ndangari ya CNDD-FDD canke niwo munoho w'abadede niwo sabotage economique. Kirazira ko muza muragiriza abandi bantu ni mu sabotage economy yanyu. Abo bantu bagurisha ikabo ntibaronka amafaranga. Iyo ni 2015. Abo banatanga amafaranga y'imbu yo kugura imbuto canke kugura engrais chimique akira gutera kandi maze ko dutera kuri saison bitaraboneka. Iyo bitera sabotage economique. Iyo ni 2015. No, abadede mwe mukwiye kwiraba muri mira muje mu cirore mwirabe muti igihugu cishwe na jewe atari uko 2015 Pacifique abakoroni niyo mbare nimukomeze nimwikomereze uko boje sindi umwasa wa CNDD-FDD ndi muri politique mugabo yana nari muri opposition nakuvuga ni komereza ho nyene mugume mu blaminga buri muntu ntihage umuntu umwe ya blaminga wo mu gihugu nabo hanze nibo bariko barabikora mugume mu blaminga kuza muzosanga igihugu cabaye cende kiraborewe hoko gwiki icokogwa rero harakene ibiganiro mu mwanya icokogwa si numva ico kibazo nto cagura kucishura ko cane kuko nta bushobozi ndabifisemwo ivyo kogwa n'ibitokogwa ariko kubo vyega igicukorwa co kiriho nizera twizera ko babibona ivyo gukorwa vyari vyo kandi bazobikora mu buryo bwiza ego. Okay, kuko utacishuye ngo ntabashe ufite wavuze kuri Kongo wavuze kubuvira kuba mu video yose yavuze ku ntambara yo mu Buganda no mu Rwanda nishobora ko nicokogwa ngo ntari abantu bashinzwe wewe bakwaje ivyo kugwa navuze ivyo uzokora. Okay, reka ndakikwishurire d'abord ibiganiro nkuko Gayera bivuze iyo ni kintu cagomba kuba ahubwo kiko kirarengerana. Nagenda nabwiye ko turiko turacererwa ndabamenyesha yuko anko ndabibutse icatumye CNDD-FDD iba ku butegetsi vyabaye ibiganiro. Iyo Buyoya na Kagajo ministre we wa defense na Colonel Jambi Komagu yari chef d'état major barahira bakarengwa bakaba ari ntagondo nko kwa Reverien bakavuga bati ntico kugana n'umuntu ataratwara n'umutumba n'umwe kandi ivyo yayiza kubivuga. Nubu ndakubwiza ukuri yuko CNDD-FDD baba kiriko baraberabera mu mashamba bamwe bamaze gusaza kujya tubona aba FDLR bari kubasazira mu ishamba.
ico ndakivuze nk'umusesanguzi, sindakivuze nk'umuhutu, nk'umututsi, nk'umutwa, sindakivuze nk'umuntu akunda Kagame canke akunda Buyoya canke akunda Bikomago. Ndi kukubwira observation lucide muba mukiri mw'ishamba. Mwagiye kubona amahoro ari uko, mwagiye kubona igihugu ari uko amahoro abonetse azanywe n'amanegociation. Amanegociation yashobotse, ndibaza yuko harimo abapolitisien batwara mu Burundi no hanze kumbure, bari bafise agatima ko kubona Afrika itekanye, kandi bari bafise ijunja n'ijambo, harimwo Nelson Mandela nyakwigendera, harimo nyakwigendera Julius Kambarage Nyerere. Ubu muri Afrika abo bantu ntabo tugifise. Ari naco tumona tuja gusinya i Doha, tuja gusinya i Washington ku bantu batatuzi, ku bantu batatunezwe, tugasinya, tukafata amafoto, tukatanga amakuru kuri BBC, tukaca tugaruka tukapigana. Alors, umunsi gwafatanganye neza hi Bujumbura, i Gitega, i Muyinga, ntawuzi aho uzohera. Bishobora no guhera à l'intérieur. Muragowe, nta muntu azotabara. Inde azotabara? Muzonekana kugeza aho umwe atsindwa akomoka. Ijya peace twashoboye kunegosia i Arusha, tuzogira Imana nitwaronka iyindi occasion yo kuyinegosia. Encore une fois, simvugishwa n'Imana, nta muntu yabintumye, nta mana yabintumye, ni observation je ndiko ndakora. Ako kanyara umufise mukankugarura impene ikiri hafi, niyamara kurenga umutumba muzokwabira nkayo. Uti hokogwa iki? Ibiganiro vyaracerewe s'il vous plaît. Kandi nkuko nabivuze, sinzi, hagomba kuba umuntu avyinisiye akagenda kurondera umuntu w'umushinga ntahe, sinzi yazomukura ku isi, abakarondera abantu bati nyabona ngo muduhuze. Mugabo mukigira ingangari, hazogira ko mubarondera mutakibaronka. Hakwiye iki? Nama ndabivuga, hagarika kwica abantu à l'intérieur du pays. Mbega abarundi bobo bazoza kugwanira umuntu abica, umuntu abarya? Abo bantu bose bibaza bafunzwe, abone bose bapfuye, abantu abarumuna babo, bene wabo, abo bantu muza mwimakaze ngo ntibazi gushirira, bazoza kwiyahura ku gihugu kitabitayeho. Bose bazokwigira mu makambi, niba hazoba hakiriho inzira yo gucamwo. Nico nagenda kibabwire, kandi inzira ziriko zirugara. Sinzi ko murabona ibisaka vy'imbwa biriko birasha. Urabona kera abantu mu Kirundo haratera intambara kinyavya mu Rwanda. Bona u Rwanda ko ruzobakira, mugabo careful. Abari ku mupaka mu Cibitoki baratera abakinyi bakiruka muri Congo. N'ubu M23 shobora kuzobakira, mugabo things are changing. Tanzania ni hahandi nyene, nibaza ko itazosubira kuba friendly nkuko bari friendly mu myaka yaheze, nubwo kumbura atari very friendly. Ico naco mukakimenya. Ariko cyo kuvuga abo ba jeune mufata nabi, iyo mufata nabi, urusoro rwa mbere ruvuze ikintu azokora no gushira impuzu yo ku gatugu ajabuka muri Tanzania, hoho omwe azorima mu giha atunganye, hoho ashogira espoir yo kuja y'abandi ba diaspora bagiye. Nimwitengo abantu hazoza baritega amasoro, nizo mbonera kurebona ziriko zitanga zigira kuri stage, nuko zitarumva umuvuru mu w'urusoro cyangwa zibone mwene wabo ari hasi, amarisi ari kamuca muzuru. Ivyo mumenye, mudashizeho ubutungane n'abanyagihugu ntibazoshaka kugwanira igihugu kibafashe nabi. Shiraho état de droit. Nta kuntu wo kwiteye ko igisoda kiba solide, polisi ba solide, arakajagari gusa. Hagarika ibiturire. Ubu nzanye amafaranga aboneka neza, ndashobora gukorompa umuntu wari we wese, akampa amasoko ya gisigara totanze, akampa inzira ahantu itokiye, akandika gusa kimodoka kandi harimo ikintu. Uko kuntu mwamenyereye kujya mukatwaza inda ndende, ivyo bizotuma igihugu kiba fragile. Abo je neza ko cyamaze kuba fragile, numvise kimumanda ariko kandi navuga ko abantu baza bavuye n'importe où, badafise karanga muntu whatsoever, identité, bakagura amazu, bakakora du n'importe quoi. Ivyo nukubera izo ndaza mushira imbere, sinuvuga ituma mugira ingangari kandi mudafise umutima wo gukunda igihugu vous-même. En fait, iyo bavuze ngo abantu banki igihugu, mwebwe muri bantu ba mbere, ni mu gihugu mu gifragize, ni mu gihugu mu kigize, igihugu kidashobora kwigwanira, kidashobora kwihagarara ko mu gihe cyoba cyatewe. Agura espace politique. Reka abantu
reka Gwasa asohoke aduga ingozi wabo agaruke ngaho muri Bujumbura rirare baramukunda agende Muyinga arondere abanywanyi bashasha yiyamamaze nta kenshi na kenshi inda ndende ihumira indya byo ngo vyose mu vyigunganire ko bico bituma byose mubibura inda ndende ihumira indya ikicana ko kize mbere mugane wose ndaweze reka abantu bidegemvye reka abo ba Francis Rohero basohoke hanze icaga yakivuge atakumukanye nta gisoda ufise nta numwe afise igisoda n'icu Burundi reka bamwe basinduhije bamwe bamvuga inyumvira umuntu wese bamugwengezo banderema umuntu wese ashaka gukina politike je ntimuzombona sinkunda politike nzoguma semerera by the way umuntu wese aje ku butegetsi naho yo wa Pacifique cyangwa usinduhije canke se Paundi Kagame azoshiraho nzoguma semerera donc reka abo bantu bakunda gukina politike baze bakine umuntu agomba kwiga ishuri agende yige umuntu agomba gukora ikindi kimwuga agenda akora ikindi kumwuga kizire ko muza muri gungira ko ngo twaragefashe ngo caratuvunikiye ngo giswa gisambugwa n'ikindi oh well be careful what you wish for no kuza winuba ibintu wipfuza mureke impunzi zitahe muri kuvuga ngo impunzi ngo ritagiye muri M23 of course ntakintu ari kugenda ndi impunzi jewe ndahantu ngorewe nkabona umuntu amijana ry'amadolari ati ngo ahubwo ndaguhe n'akazi ntuzosubira gusaba ibyo kurya n'ivyo wambara hariho na chance yuko kwanza vyova muri nza yo kuji wanyu uri umuntu utari impunzi oh well le choix est clair reka abapolisi nyene nkuko navuze nabo nyene bahunguke kuko après tout bari hanze ivyo byo ngo barasavye igihugu bagifatira sabotage well uburyo sinzi nyambari Putin bariko mubwira ngo utagize uku isi ishobora gusenya ukavuga ati le monde ne m'intéresse pas à la Russie le Burundi quand benshi ça ne leur intéresse ça ne les intéresse pas batarimwo igihugu tarimwo bakikwirukanyemo ça ne vous intéresse pas ivyo birumvikana none use igihugu bakikwirukanye bate ntuzopfa kigarutsemo kwaduka kate n'ubuhano bwo gupfa wumva ico gihugu wociyumvamo koma ntibishoboka donc ico kintu ivyo bintu mutagiye murabishira mu ngiro mukaguma mwigedadika mwigira ingangari muzoza mumbaza jewe nzoba mvuga nzoguma nsemerera kugeza ijwi ryanje rikamye sawa mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye